navyawe n'ikinyamakuru Waka Live TV ni naco benshi bamenyeyemwo cyane. Ariko inyuma imbere yuko nja mu kinyamakuru Waka Live TV hari ibindi binyamakuru nakoreyeko bivanye n'ukungene nabikorerako swate ku ma Facebook page ndetse no kuri kamera kuri ku ma microphone mfata ma microphone nkora. Ico naco ni ikinyamakuru citwa Flip GTV ni naco camvyaye sinzi ko cashitse ngaha ariko ndazi cashitse kuko naratanze ubutumire kandi bwarashitse. Ndagushimira nongera nshimira ubutumire bwawe wakoze kandi wakoze cyane ntuze wibagira iyo wavuye. Hari abantu benshi bamaze kwibagira aho bavuye mugabo nawe ndakubwira ati ntuze wibagira iyo wavuye. Baramukije banyakubahwa bamenyesha makuru bagenzanje banditsi namwe gwaruka mwashoboye kwitaba ubuno butumire nashoboye kubatumira kuri no munsi uri hejuru. Imana yashoboye kuduhezagiza kugira tushike kwa mahoro. Reka abo vyoshobokera bikomera amashi menshi cyane kuko murakoze cyane kuko nibintu twagwaniye imyaka myinshi cyane, nibintu twarondegire igihe kirekire cyane haho umuntu ashobora kwicara imbere y'abanyakubaha nka mwebwe ukungene mungana. Arabonduta imyaka n'abanduta imyaka ariko si ikintu coroshe cyane gukoranya abantu nka mwebwe kugira bumve kiva mu kanwa k'umuntu. Ni byinshi mubona, ni byinshi dukora mukabibona ariko si bose bafite umutima wo kwicara ngo bakurikirane umuntu ivyo agomba kubayagira. Aho rero ivyo ndabishimira Imana cyane, ndanabashimira cyane bimwe by'imva mutima. Icambere nobanza kubamenyesha nuko koresha umwanya ashobora kuba yibarutse ikinyamakuru nawagiye muri nombe mu gitigiri cyo kimwe mu binyamakuru bigize iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibinyamakuru ni byinshi ariko ni byiza yuko vyoba byinshi bifise akamaro, bifise nico bimariye ababikurikirana. Rero na jewe ndafise impano ko narayisanzemo, ni nayo mpamvu navuze nti reka mfata akaryo keza na jewe nshobore gushinga ico kinyamakuru kiza cuhira ku bindi binyamakuru biri ngahe wacu Burundi. Aho rero iki kinyamakuru rero nashinze mu bisanzwe sije nagishinze n'abantu badukurikirana bo mukunze kwita abafana, nibo bakiremye, nibo bakigize kuko nibo batumye twicaye ngano kuri no saha kuko ata abantu badukurikirana ntidushobora kuronka ivyo tubahereza kuko twocikana intege tukabiheba. Rero abantu bose bazi yuko badukurikirana bakunda ibikorwa tuba dukora, ndabashimiye cyane kuko nibo badutera intege, nibo batuma twicara ngaha tukayaga mukamenya ibiriko kungena ibintu biriko biragenda. Rero jewe koresha umwanya novuga yuko navyawe n'ikinyamakuru Waka Live TV ni naco benshi bamenyeyemwo cyane. Ariko inyuma imbere yuko nja mu kinyamakuru Waka Live TV hari ibindi binyamakuru nakoreyeko bivanye n'ukungene nabikorerako swate ku ma Facebook page ndetse no kuri kamera kuri ku ma microphone mfata ma microphone nkora. Ico naco ni ikinyamakuru citwa Flip GTV ni naco camvyaye sinzi ko cashitse ngaha ariko ndazi cashitse kuko naratanze ubutumire kandi bwarashitse. Rero reka ndabayagire gatoyi kimwe mu bintu benshi mushobora kuba mukeneye kumenya kuri jewe impamvu kwanza nicaye ngaha. Ndasigura bimwe muri bikeyi no ushobora kuba nibukira hafi ariko namwe murafite ivyo muza kumbazako. Rero jewe koresha umwanya ndumuntu nk'abandi kandi sindumwiranda cyane, ndafise amakosa nakoze ndetse nandi makosa nzobandanya nkora ariko ndafise n'ivyiza nakoze ndetse n'ibindi vyiza ngiye kubandanya nkora. Ico gisigura neza yuko ndumuntu ndageragezwa
kuko mfise umutima nk'uw'abandi bafise. Aha kuri ino sindazi nta mwiranda ariho, ivyo vyama vyavuzwe cyane. Jewe nkora mu kinyamakuru wa Karayi TV narakoze amakosa, ariko narakoze n'ivyiza vyinshi kuko naritanze uko nshoboye kose, naritanze n'inguvu zanje zose, nariyimye narinize kugira mbone neza yuko ahantu ndiko ndakura gafu na jewe nakinjija ko gafu. Sinzi ko muri ko murantahura, nakoranye inguvu kugira aho ndiko ndakura gafu kugira nakone karo nabone baronka ko gafu. Ivyo bintu byaranyankanishije n'abantu benshi. Hari abantu benshi banyanse, hari abantu benshi bangiriye nabi, bashatse kungirira nabi cyane bivanye n'ubwo buryo ndiko ndarondera mwako gafu. Ariko nta kigira intango ngo kiburi iherezo, kandi akazi gatangwe burya kaba gaheze. Jewe koresha umwanya narategetswe gukora ikiganiro muri Wakarayi TV. Yavuga ati nakoze vyinshi, iki ntaco nkora niyumva muri jewe ntogikora iki kintu. Bica bitera ikibazo, bimaze gutera ikibazo naje bivanye n'ukungene nariko ndiyumvamo, ndavuga ati rero ni vyiza yuko twobandanya dukora twumvikana. Kora iki niyumva ntameze neza, sawa ndindirejo, ariko ntivyakunze yuko bantahura neza ati ko yanse reka tureke peut-être jazobikora. Ndibaza muri ko murantahura bukebuke. Rero jeje ndashikiriza ati jewe ko mwanse kuntahura, reka tuhagarike, reka tuvyihoze ibi bintu kuko umuntu wese ngaha afise defo yiwe. Je mfise defo yo kuduza ishavu hakiri kare, niyo defo no bafise. Unkoreye akantu birananira kwitampuri, ubwo nyene birananira kwishira mu kibanza neza ngo ndacakira ico kintu. Ndavuga ati rero hako ryasha vuga nje hava riduga gato ugasanga ibintu byinshi birononekaye, reka manika amaboko hejuru, reka nisabire foyi ibintu bije mu buryo. Rero ico kintu sinibaza, je nagikoze nibaza yuko ari shwa yanje, kuko nibaza muri mwese nga umukozi wese akorera umuntu afise shwa yo kuvuga ati je ndabihevye ngiye muri serbi, je ndabihevye nduze ruguru ku gatumba. Abafise shwa yiwe yo kubandanya akora canke kuvyihoza, ni shwa yiwe. Rero ikintu camfashe yari yitwa amasezerano. Amasezerano twa dufitaniye, ndavuga ati nta kibazo, amasezerano ndayazi kuko buri munsi uko kwezi gutasha nama ndaba amasezerano narayasoma, nkavuga ati amasezerano ni sawa, aya masezerano ni bon kabisa. Ni nayo mpamvu navuze ati je ndamanitse amaboko kuko nari nzi neza ko amasezerano ndayazi. Ayo masezerano hari amafaranga wategezwa kuriha, amafaranga ngana nk'umuriyoni w'amarundi. Uhagaritse akazi ciburu ugukoresha akwirukanye yaguhereza amafaranga y'amarundi miliyoni. Ndavuga ati iyo miliyoni je nzowutanga, reka dukore igiharuro turabe yuko hari systeme hatoba hari utwara jenziga tubukuremwo kugira turabe igitigiri dushingirako neza cyane. Je ndabifata turaharura cyabikura amafaranga 500,000, officiel 500,000. Je koresha ndavuga ati malgré ntuzi umuryango mfite charge nyinshi, ayo mafaranga nzoyariha, ariko nzoyariha kimya buke ko turandikirana. Rero ayo mafaranga hari ikindi kintu bambwiye ngo ntukwiye kuboneka ku kinyamakuru cyaco cyose ushikiriza iyo nkuru, ndetse natwebwe ntidukwiye gushikiriza ibyawe utarisha no mahera. Bisigura yuko izina giwanje ntirikwiye gukoreshwa muri kya kinyamakuru, ndetse na je sinkwiye gushikiriza ibintu kuko ivyo nshikiriza byose bambaza ate koresha umwanya bite Wakarayi TV nivyo baza bambaza. Ivyo rero bihagarara bukeye kabiri cyambona ikiganiro ngo koresha umwanya hagaritsa akazi kubera ukuntu ndavuga ati no ibintu jewe suko je sinahagaritsa akazi ngo kubera ibintu byipfuhe banyagiriza, no fise umugore kandi mwiza nkunda, ni gute nofuha. Ndavuga ati bon iyo byifuhe yari jewe muri jewe ni je niyubatse mu ifuhe, mubone ko ariko jewe nta fuhe ryari ririmo. Karakazi nko kuryosha
igikorwa kiriko kiraba kubiryosha nyene uvuga ati reka nerekane ko mfise ifuhe muri jewe nyene atawengishije inama. Rero bamaze gushikiriza ivyo biganiro mbona umengo jewe biriko biramenasa, biriko biranshira ku yindi etape mugende iko ndarondera amahera nziye zo ko nzoyaronka ntevye. Avuga ati reka na je nitiza agatelefone k'umugore wanje dufate amasanamu nshikirize abadukurikirana bo banzi bumve na je uco mvuga ca ndagishikiriza bica bitera ikibazo. Naragishikirije ndongera ndagishikiriza kandi ndiyongera kandi ndagishikiriza kuko nabone bariko barashikiriza ibindi. Yavuga ati rero umuntu kwigwanira cyangwa umuntu gushikiriza uko abona ibintu si cyaha si kosa. Niho baca banyitwariye nsanga mfise amakosa menshi, amakosa y'ibiganiro nakoze, gukubitwa nasanze ari kosa, nimba naragiye kuvumbura umuntu bakankubita nasanze ari kosa, ntavyo narinzi ati je naka ndamwinjira uko bigenda uko nasanze ari kosa. Ndavuga ati jewe rero karambaye, urumva ibyo nakoze byose byinshi n'amafuti ca ndasaba ikigongwe. Ariko hari inkuru numvise ngo je ngo sinzi gusaba ikigongwe. Nta muntu numwe atazi gusaba ikigongwe, ariko bivana n'ico kigongwe usavye. Umuntu niyo gukoshereza hamwe uca umusaba ikigongwe nyene yagukoshereje, umanza kukwereka ikosa wakoze hamwe ugasaba ikigongwe. Je narasavye ikigongwe, ni nayo mpamvu ubutungane nitavye bwaradutunganirije neza, turumvikana neza. Mbere n'igihano na ex boss wanje akese yaravuze ati sawa reka tubigenze uko ni bon. Aranaryoherwa tuva hariya mu butungane turyohewe twese, tubandanya tuyaga ubucuti burabandanya. Ndanamushimira kuko n'umuvyeyi mwiza vraiment, kuko ukungene aho yaramfise hari habi cyane, ariko yaciye yubika ikiganza aravuga ati n'umwana nubwo ko yikohanuye yabonye ikosa yasavye ikigongo reka ndamworohereza. Caranyorohereza. Ariko iki kinyamakuru cari camaze kuremwa n'abafana bari babonye bijya biganiro nashize ko baravuga ati ikoresha umwanya, none ntiwobandanyu turyohereza ngaha nyene na hari ababandanye baturyohera, mube benshi muturyohere ku mpande nyinshi. Ce ndumvira abafana nkuko namwese ndazi ngaha mukora ibintu kubwa abafana, ndabaryohera abafana. Ndavuga ati sawa nzokwikubita ku biti no ku mabuye ndabikore. Rero narakoze, navuze ati reka rero nkore mu buryo bwanje nshoboye. Mu mafaranga twumvikanye yo 500 hari yongereye kwigi ibihumbi 100 biba 600,000. Ndayemera kuyara mvuga ati nzoriha inusu kunuko sawa. Ubu rero turiko turavugana namwe bwigitumye nicaye ngaha nararisha inusu. Ni nayo mpamvu acha mu burenganzira ati tangura kuvuguta. Rero ideni ntiriheza ariko nzoribandanya, ariko ubu mfise uburenganzira bwo gukora. Ubu ndiko ndakora nayo mpamvu ku rubuga rwanje gwakoresha umwanya media ibiganiro biriko je ndiko ndakora, ndetse n'ivyo nakoze biriko birajako. Rero iyikoresha umwanya media rero mu ncamake navuga ko yaremwe n'abafana badukurikirana nibo banteye intege ati kora turi nyuma yawe, nimba barampenze kora turi nyuma yawe, mu nyuma bazoce bankweba nzobibona, nzoba mbonye yuko bampemukiye. Ariko nibo baremye iki kinyamakuru, nibo banteye intege, ndanabashimira cyane. Sinabaseza amafaranga ngo ngure kamera nguriki, nta kamera mfise. Telefone yanje iri muri mwebwe nyene, telefone iri muri mwebwe nyene ngaha iri kirakora. Ariko bitabuze yuko nshobora kwisopa nkakotesha kamera kimya nkakora mukaryoherwa. Rero ico ndabasaba mwe bamenyesha makuru bagenzanje, mwebwe bantu b'Imana mu dushigikirane, dukundane nivyo bizodushikana ku ndoto zacu. Ego mu ncamake nivyo, koresha umwanya media ubu iri uve ku mbuga zose. Ubu turashobora gutangura gukora. Nongera ndabashimira kandi mwe mwaje vraiment. Sinari niteze ibi, sinari ndavyiteze. Ari nzi yuko haza abantu babiri canke batatu. Rero ariko hari ikintu kimwe mbere yuko ndaba uburenganzira bwo kubaza ibibazo, hari ikintu kimwe ngomba kubashikiriza. Burya twaje muri aka gakino, muri no game hari abantu twarabiye ko turabona ati abantu bariko barakora.
novuga neza yuko uyu muvyeyi yanyibarutse jewe abavyeyi benshi ni mumbona abavyeyi benshi kuko jewe mbere ndanababwira imbere ya kamera jewe navuye muri team Satura hari ababizi ariko je navuye muri team Satura bidasigwa uko nkeri umufana kuko benshi barabona ibikorwa byanje uko bidafatiye ku bufana canke kuki ariko ni umuvyeyi team Satura n'umuvyeyi ariko Akes Dan rero ari mu bantu bafashe nka kujya ushobora kuba wambaye amarori ko amarori bujya n'amaso officiel ntibibona kumwe hari ukuntu haragafungu kaba kari ku maso gatoyi kwera wambaye amarori ariko uyakuye tubona rero direct hari ibintu ubona neza Akes Dan ni umuntu yanyuguruye amaso aravuga ati ibintu bigenda uko ni umunyabwenge cyane ni createur cyane ni umuvyeyi kuko si jeje nyene yavyaye benshi kandi mubazi urumva rero jewe ndamushimiye cyane nimba mfashe no microphone nkavuga imbere yanyu ni kubera hanini niwe yanyigishije kuvuga uri imbere y'abantu niwe yankuye ubwoba bwo kudatinya abantu niwe yanyeretse ni gute ushobora kurondera n'igihumbi n'umukate w'umwana ko je sinarinzi kurondera uburyo urumva sinarinzi kurondera uburyo ariko yaranyeretse inzira wocacamo ukarondera uburyo bikuma vyumye swat ukabubura cyangwa ukaburonka ariko waburondeye rero koresha umwanya media iri mu bana ba Akes Dan kuko urukwavu rurakura rukonka umwana wakira ashobora kuzonyo nka jewe canke nta jewe nkabandanya nonka urumva niko bimeze Akes Dan nubwo namutumiye namwabutumira ariko yarungitse abandi dukorana baje kandi Imana ishimwe cyane ariko nawe niyaza nari kuryoherwa birenze cyane ko nari namuteguriye gift namuteguriye surprise haraga surprise nari namuteguriye ariko nzokamushira ariko iyaza vyari kuryoha cyane vyari kunyohera cyane ariko ndibaza yafatiriwe na byinshi uri responsable ufatiriwe na byinshi reka ndike kubicisha amajambo mu bisanzwe murakoze cyane mwakoze cyane murakoze